mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turongeye kubaha ikaze inshuti mwese mubandanya mukurikirana ibiganiro vya radio Cirimoso. Uyu ni wa mwanya waca higaniro tubashikiriza uko indwi itashe kuri uyu munsi genekerezo rya 2023 mu Kakaro. Ikiganiro mwagiteguriwe na Liliane Ndereye afatanije na Dismas Fizoza hamwe na Rugema Michel. Tubahaye ikaze. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ikiganiro c'indwi cibanda ku bwicanyi bwakorewe abatutsi bari mu ikambi ry'abacitse ku icumu y'Ubugendana bukagorwa n'abicanyi bo muri CNDD FDD mu ijoro ry'uwa 20/20 mu Kakaro mu mwaka w'1996. Nk'uko abatari bake basanzwe babizi, kuwa gatanu niho twibuka imyaka 27 irangiye iryo bara riguye, ariko akaba ari kuri uyu w'Imana urubanza rwo kwibuka rwabaye. Uru narwo rukaba rwahuje abacize ku icumu bafatanije n'amashirahamwe abiri, rimwe n'ishirahamwe ya Jenoside Cirimoso, irindi rikaba Arjebu ryahoze ryitwa Association des Rescapés do Bugendana, mugabo rikaba ryaruhiye guhindura inyito kubera ko mu mategeko ubu ryitwa Association pour la Réconciliation et la Gestion du Passé au Burundi. Aho hose akaba ari kubera vyasabwe n'iyi ntwaro irongowe na bene gukora iryo shano. Dushoke twibutsa ko ivyo byo gutegeka abacitse ku icumu y'Ubugendana guhindura izina vyerekana kutanganisha abantu imbere y'amategeko kuranga iyi ntwaro ya CNDD FDD, kuko iyo abitarenganya uko yabigize ku batutsi y'Ubugendana yari gusaba n'abagize ishirahamwe ry'abahutu bacitse ku icumu muri kaminuza guhindura inyito yabo aho kubareka ngo bitwe Zirikana UB 95. Nikindi kimenyetso c'akarenganyo iyi ntwari hari itabereye ikorera umututsi, na cane cane iyo hageze mu gisata co kwibuka mabi. Ariko naho biruko uti inkoko ntuti icibitse, naho izina ry'ishirahamwe ry'abacitse ku icumu y'Ubugendana ryari guhinduka burundu, hari ibitazimangana, ivyo navyo bikaba ari vyinshi. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Ubwa mbere ni inzigo y'inzikira yatumye abasendede FDD baja muri iryo kambi mu mpera z'uko kwezi kwa Mukakaro 1996. Ni burya bupfamutima bwatumye bamaze kuhashika batemye batongora bataravye umucuko canke umukecuru, umutama n'umutavu bakajaniranya, vyose ugasanga babigize imihindigiti. Ikitavuzwe kaba ari abo baturiye babatuririye aho baryamye. Tukiri ngaho twobamenyesha ko inzigo ya CNDD FDD yaje ifitiye abo batutsi Bugendana yatumye hatondeshwa abicanyi isinzi, hakoreshwa kandi ibirwanisho vya rutura birimwo ubuhinga bwa produits chimiques vyafasha guturira inyubakwa, mbere bagakoresha n'amahokete. Iyumviririze ibishikirizwa n'abakozi babiri bari basanzwe ari abanyezamu aho Bugendana nyene. Igihe babivuga bari baraye barusimvye, bakaba bariko bavyiganira umuhisi Agnes Nindorera yahoze ari umumenyeshamakuru kuri radio na televiziyo y'u Burundi. Baturiye gute amazu yose? Amazu menshi bakoresheje amagrenade. Nta kindi kintu bakoresheje. Ndashaka kubaza, urabona hariho amazu, hariho izihira hasi, hari n'ibindi tubona vyahiye hejuru. Ndashaka ndakubaza baturije izi nzu kugira zishe baturira gute, kugira n'abantu bashe bariyo ntibashobore kwiruka, vyagenze gute? Nyine batashoboye kwiruka, abana basanze bajyana bataravyuka. Uyo yari uwa mbere, mutega amatwi uwa kabiri nawe nyene akaba yari munyezamu. Urashobora kutubwira ingene vyagenze, ingene baje bagashika ngaha bagatera abantu? Baje abantu benshi abitera, baje bazana ngaha. Twagize ngo turavyuka, nuko bashitse ku miryango nabo bacane baratera, hanyuma batangura kurasa. Batangiye kurasa bumva ibintu basukira ntuze by'amasaka, hama bakubona ko nabo bashitse mu nyanzo, tuje turavyuka baje baravyuka, baca rero babakurikiye intuze n'amagrenade, intuze n'imipanga, intuze n'ubuhiri. Jewe narinde narabira aho ndyamye, babiri baje baravyuka twazigamye ngaha, baca babatema n'imipanga jewe mbona
bapeye igitanda kinini ndakiryamyeko hama rero babatumagurira ngaha bagarutse kujanjanga amasaha 3 yose batera hanyuma ngora sarasa bagasubira bakagenda bamwe bakaguma hiyi abandi bakatonda ngaha ayi bakakurasa hariya baturiza ibintu uzeye umenga na marisasi baturira bagenda abandi basigaye bacungereye hano basigaye bagenda abandi baguma hano nyene basigaye bacungereye agize bakadwibuka baca bakuta n'ubuhiri bagaca batema n'imipanga hama rero abakuru nabonye akabaraye kuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ikindi kitazimangana n'uburyarya bugeretse ku buhemu bwaranze zimwe mu ndongozi za UPRONA, umugambwe abayoboke bawo bahigiwe hamwe n'abatutsi 93 naho batakorewe bimwe. Ubuhemu bwa bamwe mu barongoye UPRONA bwagiye kwaduka inyuma y'igenekerezo rya ndwi gitugutu 97. Ivyo nyene tuzobigarukako mu kindi kiganiro. Ico bikoze ariko izo ndongozi zahemutse zikaba zitahengeshanije gucurira no gucuza bacitse ku icumu mu kwagariza canke mu gushorerana n'abarongoye intwaro y'abamaze abatutsi bugendana. Ivyo bikaba vyibonekezana cane cane mu gihe co guhimiriza bacitse ku icumu baba muri iyo kambi y'impunzi ngo ntibasome imihana yabo baje bavuyemwo ngo amahoro yariraye. Ivyo vyose bakabivuga bazi neza ko ababahemukiye canke ababagize imfuvyi batavyicuza, ahubwo bakanabakora kwitama bakababwira ngo n'abari bafunzwe imbere y'umuzo w'intwaro ya CNDD-FDD bafunguwe atana kimwe gisabwe. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Muti none muri make vyagenze gute kugira ngo abo bantu bicigwe mu ikambi y'abacikacumu ibugendana? Ni ngombwa kwibutsa ko iyo kambi bari bayimazemwo imyaka 3. Bari bahahungiye muri gitugutu 93 igihe umugambwe watwara ico gihe wa Nyafrodebu witwaza iyicwa ry'umukuru w'igihugu kugira ngo ushire mu ngiro umugambi wari usanganywe warazwe mbere na sekuruza ibaye ubu umugambwe w'abakozi b'u Burundi wo guhonya abatutsi mu Burundi ngo niyo nzira yo gutegurira kazoza keza abahutu. Uko vyari vyagenze rero ico gihe aho abanywanyi ba Frodebu biraze mu batutsi bagasasika, aho hari bamwe bo muri abo bicanyi babibugendana nyene bafashe abana b'abatutsi bashika ku 50 bababwira ngo babajanye aho babakingira bakoraniriza mu isengero ya Paroisse Mwurire, maze baca babanyukirayo bose ntihasigara n'uwo kubara inkuru. Mu nyuma y'ako kaga niho abacitse ku icumu baciye begeranirizwa muri iyo kambi rero yabugendana. Nk'uko babivuga mu Kirundi nkire ntikira kabiri. Ahivyo bipfamutima vya CNDD-FDD vyagaruka ngo bimarire muri mukakaro wa 96 vyaje vyabiteguriye nuko tuvyigwanirwa n'uwo mutama yacitse ku icumu. Rimwe hari muri saa 11 n'indusu twumva rero impundu ziriko ziravugira ngaha ziravuga twari tukiryamye hamwe tuza turitera mu bisi y'ibitanda abagize bariruka nabo bagwaho mu bihaho mu mayira aho zibijwe binini n'abantu benshi b'igitero yeka batongana n'amajana 2 bararenga nk'igihumbi mbere. Hanyuma rero abirutse bamwe baguye mu kayira abandi nabo batikiriye mu mazu babaturirira abandi bakubita amashoka n'ibipanga n'ubuhiri n'imihora bahengere bumvise burendere riraje saa 3 baca rero bariruka. Aba bari ngaha mwari mubazi? Twari tubazi n'ababanyi twabana. Abo babateye mwasanze twishwe n'ababanyi nibo baje kutwica. Bamwe bavuga nk'abanyarwanda abandi nabo bari abatwabo ngaha hepfo, abandi nabo bari abanyamitumba bazana rero n'abafise imbunduzo z'ubwoko bwinshi. Abapfiye ngaha murabazi? Amazina igitigiri oya bari ngaha imbere yacu aba turabazi neza. Aho twadusangiye umutumba umwe kandi najewe naba muri iyo nzu y'inyuma ngaho n'abakazana banje baguye inyuma n'abuzukuru. Uri wavuze yuko ari umugore ari kumwe n'abana biwe babiri
umukuru ujya yari umutoya nayo bateye ngaha ntawo umenya n'igitigiri cabo kuko baguye mu mihingo yose mu mitumba yose kandi bazanywe n'abahazi nyene bahora bakora n'abanyamihana bahora bacaho ku mitumba nibo babaje mbere kize jewe mu gukira naciye nyegera munsi y'igitanda ibirago nirenza ko baraza rero bararondera barabura baraheza bahitana amashakoshi yabo y'abago n'arugo twari kumwe baratwara bagira ngo nta muntu ariyo kuko hari hagumye huguruye nayo haguma hugaye sinakira na jewe kuko abanje bose baragiye hasigaye jewe nyene gusa nari nirengeje munsi y'igitanda gutya ibirago akazina kanyu mutama uwo yacitse ku icumu akaba yabiganirira Jean Marie Vianney Kavumbagu ico gihe yari umunyamabanga nshingwabikorwa ajejwe kumenyesha amakuru n'ubushakashatsi secrétaire exécutif chargé de l'information et de la recherche muri Ligiteka bakaba bari bamaze kuhishikira be n'uwararongoye Ligiteka ico gihe umuhisi Professeur Christophe Sebudandi. kuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. ariko naho biruko abo bacitse ku icumu ntibakwiye kwihebura. Icambere na mbere cotuma barema ni kuba bakiriho byonyene biramaze, kuko urya mwaka ivyo bimwenyi vyaje kubatera vyashaka kubamara bose. Ni n'ikimenyetso c'uko imanga itamarira Imana. Ubwa kabiri ni kubera yo babonye atabayeho kworohereza abo twari tuvuze, baranzwe no kubitwaza kugira barondera ico rirenza. Abacitse ku icumu ibugendana eka co kimwe n'ahandi hose boremeshwa n'abarundi b'umutima bagenze ibirometero n'ibirometero kugira baje kwifatanya nabo mu kwibuka babo bazize ubwoko bwabo. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Nk'uko twabibabwiye mu ntangamarara, mu bagiriye uyu munsi kwibuka abazize ihonyabwoko ry'abatutsi bugendana harimwo abo mw'ishirahamwe Ase Jenoside Cirimoso rimwe ritigeze rihengeshanya kwifatanya nabo kuva iryo bararirwa. Ni naco Professeur Venaba Mboneyeho yashikirije bugendana kuwa 24 Mukakaro mu 2010 igihe yari arongoye iryo shirahamwe rya Ase Jenoside Cirimoso, ubabereye umuyobozi w'iteka President d'honneur mu mutege yompi. Ibyabaye muri iki gihugu abakuze ngaha bose barabizi. Ikintu ca mbere tubabwira tugira tuti ntituzokwigera tubibagira, tuzoguma tubibuka tubunamira, tukaba turiroresha kuri aba tutibagiye n'abandi bari mu yindi mihingo nta makosa bari bafise, ariko tukaba tuzi ko tubibuka twipfuza ibi bibondo biri ngaha. Murababona batabibonye no kubibona, bamwe bataranashika mu gihe cyo kubitegera babibwiwe, bagira uko bashobora kose tubafashije iryo bara ntibaze baribona. Turakengurukiye mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu, naho ubutaha tugira Uburundi buzira ihonyabwoko. Murakoze cane. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Cirimoso.